Reka nongere kubaramutsa nongera ndabaha ikaze mu kiganiro Top 10 mushikirizwa n'urubuga Stein TV Worldwide mubifashijwemwo n'umwe mu basanzwe bakorera urwo rubuga ariwe Stein Presenter cyangwa ushatse ukamwita Presenter Stein. Uyu munsi rero twashimye kubategurira Top 10 y'abaririmbyi batunze kurusha abandi, abaririmbyi binjiza amafaranga menshi kurusha abandi hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Umuziki urimo amafaranga ni naco gituma ubona abaririmbyi benshi muri no minsi ubona ko batagase cyane kurusha abaririmbyi baho hambe. Mu rutonde tugiye kubasomera twifashishije urubuga rwa Social Blind kugira ngo dushobore kumenya buri muririmbyi w'umurundi amafaranga ashobora kuba yinjiza ku kwezi n'amafaranga ashobora kuba yinjiza ku mwaka bivanye n'ibikorwa agenda ashikiriza biciye ku mbuga ziwe cyane urubuga rwa YouTube. Turaza guhera ku nimero 10 nkuko dusanzwe tubikora maze tugarukire ku nimero ya mbere mwibonere mbega abaririmbyi banyu iterambere ryabo gifashe gute bivanye n'ibikorwa bagenda barashikiriza biciye ku mbuga zabo za YouTube, na cyane mwebwe mu bakurikirana muri kure yaho baba baherereye mudashobora kuja mu mashow mubinjiriza gute, agafaranga bashobora kuronka biciye kuri mwebwe ko bakangana gute. Gumana natwe ukore subscribe kuri urubuga rwacu maze tutangure na Top 10 yacu duhere ku wa mbere gushika ku 10. Ikibanza c'icumi rero cyashoboye gufatwa na Rwinoji Umvukuri asanzwe afise indirimbo 14 amaze ku uploadinga ku rubuga rwa YouTube, akaba asanzwe afise abamukurikirana bagera ku bihumbi 74 ku kwezi, akaba ashobora kwinjiza umufungo w'abadolari y'amanyamerika agera ku 1200 mu mafaranga y'amarundi, akaba angana ni miliyoni 6 ku mwaka, akaba ashobora kwinjiza umufungo w'amadolari y'abanyamerika ibihumbi 14 n'amafaranga amajana y'amanyamerika angana mu mafaranga y'amarundi ni miliyoni 72. Mu kibanza c'icenda hashoboye guhagarara umugwi wa Love Music bamaze ku uploadinga video zigera kuri 15 ku rubuga rwabo rwa YouTube, bakaba basanzwe bafise ababakurikirana barenga ibihumbi 65 ku kwezi, bakaba bashobora kuronka amadolari y'amafaranga y'amanyamerika angana n'igihumbi n'amajana 2 mu marundi avuga nabo nyene imiliyoni 6 ku mwaka, bakaba bashobora kwinjiza amadolari y'amanyamerika angana n'ibihumbi 14 n'amajana 9 mu marundi ashobora kuba agera nawe nyene ku miliyoni 72. Mu kibanza c'umunani hakaba hashoboye guhagarara umuririmbyi Big Farious ashoboye kuba afise video zigera ku 104 ku rubuga rwa YouTube, akaba asanzwe afise abamukurikirana barenga ibihumbi 188 ku kwezi, akaba ashobora kwinjiza umufungo w'amadolari y'abanyamerika agera ku 1500 mu marundi angana ni miliyoni 7 ku mwaka, akaba ashobora kwinjiza ibihumbi 17,500 z'amadolari y'amanyamerika mu marundi, akaba ashobora kwinjiza imiliyoni zigera kuri 87,500 z'amafaranga y'amarundi. Mu kibanza c'indwi hashoboye guhagarara umuririmbyi Melanin Boy afise video zine ku rubuga rwa YouTube, akaba asanzwe afise abamukurikirana barenga ibihumbi 46 ku kwezi, akaba ashobora kwinjiza 1,500 y'amadolari y'amanyamerika mu marundi agera ku miliyoni 7,500 ku mwaka, akaba ashobora kwinjiza ibihumbi 17,700 y'amadolari y'amanyamerika mu marundi angana ni miliyoni 88 n'ibihumbi 500. Mu kibanza ca gatandatu hashoboye guhagarara umuririmbyikazi wo mu Burundi Monia Frere asanzwe afise uploaded z'ama video zigera kuri 17, akaba afise abamukurikirana ibihumbi 76 ku kwezi, akaba ashobora kwinjiza amafaranga y'amadolari y'amanyamerika agera ku idolari 1,600 mu marundi ashobora kukwira imiliyoni 8 ku mwaka, akaba ashobora kwinjiza ibihumbi 18,800 vy'amadolari y'amanyamerika mu marundi, akaba ashobora gukwiza imiliyoni 94. Mu kibanza ca gatanu hashoboye guhagarara umuririmbyi B-Face on the Floor afise video zigera ku 205, akaba afise abamukurikirana barenga ibihumbi 152 ku kwezi, akaba ashobora kwinjiza amafaranga y'amadolari y'amanyamerika agera ku 1,700 mu marundi, akaba agera ku miliyoni 8,500 ku mwaka, akaba ashobora kwinjiza ibihumbi 20,900 vy'amadolari y'amanyamerika mu mafaranga y'amarundi, akaba ashobora gukwiza imiliyoni 104 n'ibihumbi 500.
Mu kibanza ca kane hashoboye guhagarara umuririmbyi Dramati asanzwe afise upload zigera kuri 11, akaba asanzwe afise abamukurikirana barenga ibihumbi 174 ku kwezi, akaba ashobora kwinjiza ibihumbi 2,700 vy'amadolari y'amanyamerika, mu marundi angana n'imiliyoni 13,500. Mu mwaka akaba ashobora kwinjiza amadolari ibihumbi 32,800 vy'amafaranga y'amanyamerika, mu marundi akaba ashobora kuba yinjiza mu mwaka imiliyoni 164 zikwiye. Mu kibanza ca gatatu hashoboye guhagarara umuririmbyi Sarbi asanzwe afise upload zigera ku 119, akaba asanzwe afise abamukurikirana barenga ibihumbi 261 ku kwezi, akaba ashobora kwinjiza idolari ibihumbi 2,800 zivuga mu marundi imiliyoni zigera kuri 14. Ku mwaka akaba ashobora kwinjiza amadolari agera ku 33,600 y'amadolari y'amanyamerika, ku marundi akaba ashobora kuba kwiza imiliyoni 168. Mu kibanza ca kabiri hashoboye guhagarara umuririmbyi Mr Aye abenshi tuzi nka DJ Fernando, afise upload imwe gusa ku rubuga rwe rwa YouTube, akaba asanzwe afise abamukurikirana barenga ibihumbi 67 ku kwezi, ashobora kwinjiza umufungo w'amadolari y'abanyamerika agera ku 3,000, mu mafaranga y'amarundi akaba ashobora kwinjiza imiliyoni zigera kuri 15. Ku mwaka ashobora kwinjiza idolari z'amafaranga y'amanyamerika agera ku bihumbi 35,600, ku mwaka mu mafaranga y'amarundi akaba ashobora kwinjiza imiliyoni 178. D1 niwe yashoboye guhagarara mu kibanza ca mbere mu baririmbyi bashobora kuba binjiza umufungo uremeye cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi uno mwaka wa 2024. D1 akaba asanzwe afise upload zigera kuri 30 gusa ku rubuga rwe rwa YouTube, akaba asanzwe afise abamukurikirana barenga ibihumbi 160 ku kwezi, akaba ashobora kwinjiza ibihumbi 3,300 vy'amadolari y'amanyamerika, avuga mu marundi imiliyoni 16,500. Ku mwaka akaba ashobora kwinjiza ibihumbi 39,800 z'amadolari y'amanyamerika, avuga mu marundi imiliyoni 197 z'amafaranga y'amarundi. D1 rero yashoboye guhagarara ku rutonde nk'umuntu ayoboye abaririmbyi bose b'abarundi nk'uhembwa amafaranga menshi abicishije ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Bandanya mukurikirana n'urubuga rwacu rwa Stein TV Worldwide mu kubandanya mwironkera ama update news mwinshi mwagiye mubura ku zindi mbuga. Ndabibutse ko muba muri kumwe na Stein Presenter, kora subscribe kugira ngo muzokwame mwibera abambere kwironkera update.